uri gikomangoma n'indirimbo y'umuririmbyi yitwa Adenilson Denis Risoni kera bamwita Denilson bera wari umuzi Deni naramwumva gusa n'indirimbo wari uziza ariko iyo ni akera cyane ni akera twe twazanye za kera kugira tubibutse abatari bamuzi mu mwibuke indirimbo ya kera yise uri gikomangoma kandi mu magirize henshi yararirimbwe muravyibuka cyane bashi yarigeze guhitsinga vraiment ega no biracari hit amwizo kurikira ndabemereye yuko nzoza nze kuvuga ako subscribe Taja tuzaja tugatambera tumutware hariya kuntuze tumukurita ico bita kabenzi urubaze bayakoze reka muri sange tubashimire mwese kuba mwabanye natwe muri no show y'igice c'11 no munsi Tarisisi Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka twongere tubaramutse amahoro y'Imana nshuti nimwe bakunzi ba Tarisisi Hope Ministry TV twagarutse ndizira ko namwe mwagarutse kugira ngo mubane natwe muri iyi show iki ni igice cya 12 iki ni igice cya 11 twinjira neza muri show no musomo nako naje ndabazaniye za nkumi izo hajya ni nkumi perfect ni nkumi cyangwa inkumi n'ibikoko n'abakobwa nk'ibintu muri nkumi oya naje ndabazi rero b'abakobwa abo babiri igace mbere iburyo bwanje areka mbere bavuka amenye ko ka perfect azamaze kuvuga mwamwumvise aca bandanya perfect turakora mu kije murakoze cyane naje ndabara mu kije asante sana wewe n'agasore ntugicisha mu nka wa munsi Amosi nigeze kumuvuza ngo asante sana na wasalimu katika jina la Yesu. Amen. Ntiwumva rira baba ngo asante. Aya ni asante. Asante. Ayo bavuze ngo asante. Nibuza akazina kawe rero usanga hari abamaze kukwibagira canke sinzi. Hama akazina kanje ni kakandi nyene Indutira byose perfect. Ego. Okay, perfect Indutira byose turaguhaye kaze muri show y'uno munsi. Murakoze cyane. Ni kuminga wanyagiwe uraza gutanga show vraiment nkuko bisanzwe bimeze. Ndayitanga kuko ndi muri mood nta gihe na kimwe mba nkanye mbashushe ibihe byose. Shobora nteko. Kurundi rane ndi kumwe na Bera mwaramutse. Mwaramutse cyane. Meze neza nawe. Ni impore. Nawe uriteguye. Yeah. Izina ryarahindutse. Oya. Iracari Bera. Ego. Gloria. Ego. Bebe. Ego. Yibutse rero badukurikana usanga yavuze gutariko. Ndabaramukije kwanza amahoro y'Imana baganze. Amen. Bivanye naho muri. Ego. Akazina ni kakandi nyene ni karahinduka. Ngo gahindutse uzotumenyesha. Ya, nta kibazo nzoyibabwira. Ni Bella Gloria Inez. Ego. Ego. Abantu bariko baradukurikana muri kano kanya kino show igice c'11 bakwitegemwe iki uno munsi. Nama nkunda kuvuga ati akari nyuma karahinda. Ega je naza kari imbere. Akari nyuma niko kabi. Kwa kanyuma niko kabija baza wa muntu. Ariko kari imbere haje kinga ihinda imbere canke ihinda inyuma. Ikinga. Sinzi kuko sinzi no kuritwara. Urabeshe reka no kuhinda ntirihinda ndaguhaye. Nabo tuza kwa turi kumwe kandi namwe muraza kwa turi kumwe namwe hariya muri comment muraza kwandika message muratwandikira mutubwire mutisho yuno munsi vraiment turayakiye ukuntu ukugene aharo twagiye tugiye kwinjira n'indirimbo turaza kubazanira indirimbo z'abarundi indirimbo za vuba izakera zimwe mwari bagiye turaza no tukazibibutsa kugira nyene ze kubego je ngumve rintuze ngo yarakibaho turaje mu kanya turaje dutangura dushushe tukarangiza dushushe ntavyo gukanya ntavyo kugira gutya oya reka twumve twinjire muri show y'uno munsi nino ndirimbo ino muririmbyi wa kera no munsi ageze mu gihugu cyo hanze hanze Burundi turagarutse mu kanya Baba Beyonce akufukamire
sambuku Igikomangoma ni indirimbo y'umuririmbyi yitwa Adenilson Denis Risoni. Kera bamwita Denilson. Bera wari umuzi? Deni naramwumva gusa. Ni indirimbo wari uziza ariko. Iyo ni akera cyane. Ni akera twe twazanye za kera. Kugira tubibutse. Abatari bamuzi mu mwibuke. Indirimbo ya kera yise uri gikomangoma. Kandi magirize henshi yararirimbwe muravyibuka. Cyane bashi yarigeze guhitsinga vraiment. Ega no biracari hit. Hewe. Abakunzi baze kukanyukura cyane. Haje nareko ndiyibutsa kadasa twara tugatambamo tukiri muri habari njema hariya. Twereke turabe. Ngenda ndaje mu kanya perfect. Indirimbo wari usanzwe uyizi? Yego nari nsanzwe ndayizi. Ariko wayirimbye ntiwari umuzi? Nari ndamuzi ni Deni. Ariko aramwumva gusa? Naramubonye. Yaraje mu gikorani wanyu? Mu wa concert kuri Rema ya mbere Rema Church. Barakunda kumutumira mu. Ndavyemeye kabisa ketsa aho nemeye. Numvuge ntunjaniranye nemeye. Ni Denilson rero n'umusare barizwa mu gihugu cya Australia. Akaba afite izindi ndirimbo nyinshi kandi nshasha. Indirimbo ubona yuko ziri kundi muvuduko urenze uyu. Hiwe agukubitiye ni zimwe bita live. Indirimbo z'udustre tw'ikizungu ariko no twe tukikubita za ndirimbo yewe twambara ipantaro hepfo yafuka ikirato bita ibukare. Urasize mwebwe. Tradid. Wazange iwi ino ebana yagufashe hepfo ikaca yaguka. Bazita ngo ni pacanga. Ibipate. Pate? Ariko amateka yarahindutse ndizira neza ko abakurikirana ibikorwa vya Denis Risoni mumaze kubibona muri kiriya gihugu cya Australia maze gukora ibitaramo byinshi muri show igice c'12 tuzogerageza tumurondere cyangwa turondere ibindi bikorwa vyiwe ibana tuzoza twashuje tutazambaye ariko tuje tutazambaye gayenga abantu bose Kare tutambuko tuba tutamba kera kano karirimbo ka uri gikomangoma
ati nditavye Yesu nkoresha uko ugomba kandi ntube kure yanje kuko abisi canke abisi canke abasi canke kandi nyene abasi usanga ari abisi nyene kuko bari baguhagurukiye uti nditavye reka nawe ariko kwitaba Yesu mana yanje parfait bavuze kwitaba Yesu wumviki Juste muri yo ndirimbo yashitse kuvuga ati nditavye mwami unkoresha uko ugomba ego ntiyavuze ngo ndapfuye oya yitavye umuhamagaro ntiyitavye Imana ego no Bera Sa. kwitaba Imana no kwitaba umuhamagaro kwitaba iki Umuhamagaro. none ntugomba kuja mwijuru Ntiharagera. Yes. Reka twigurize kandi bari batusozera bago nditavye Yesu nkoresha uko ugomba kandi ntube kure yanje kuko abisi bagize gute ahura pura makuru hasi Parfait, yitwe tambagote na. Tamba turabe, ke. Tutamba gutamba. Abira batarama yatukwizera kwawe, kuramukijije. Abira batarama yatukwizera kwawe, kuramukijije. Umwami Yesu kukurinda wasiziwe. Abira batarama yatukwizera kwawe, kuramukijije. Gituma jewe numva no gushima Umwami Yesu kurukundo n'imbabazi ziwe abwira abatarama yatukwizera kwawe kuramukijije 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 nyina bureki ndi dasa twacha tugira mwaravyibaje tugira ngeto kuramukijije ndabira ko babishoboye kandi yakunda hakuno yagira gute gusa uyu munsi urakira niwizere Yesu gusa nawe urakira niwizere Yesu gusa uyu munsi urakira niwizere Yesu gusa nawe urakira niwizere Yesu gusa uyu munsi urakira arakandi kadansero wacha wagira kagemo Yesu ni
n'umuririmbyi Naomi mu gihugu kibanye cy'u Rwanda ariko indirimbo yagiye isubirwamo n'abaririmbyi benshi bagiye batandukanye usanga nawe uriko badukurikirana barayisubiyemwo kandi navyo ni vyiza irakoreshwa mu guhimbaza no gutazira amashengerati yatandukanye natwe twebazanye no musi biga ngo tuvuge ngo warirekuye birumvikana ko Yesu yirekuye canke akitanga aho iratanga ubugingo bwe kugira ngo natwe ubugingo bwacu bukire yatitanga tuba turiye ko tuba twaranyagaye twarapfunitse twarajegeye tuba twaranyagabutse ariko Yesu acarabira baritanga kugira ngo natwe ducungurwe kuvuga ngo yarakubiswe kugira ngo ducungurwe arabama kugira ngo tubambugwe ubusi ubundi ni Yesu Kristo yitanze ku musaraba kubwanje kubwo kubwa zino nkumi ajya n'inkumi cyane n'abakobwa haye inkumi ngo ni bikoko oya abakobwa mfete n'abazokobwa oya hari wavuze inkumi n'ibikoko ngo bayigemera ngo barigemura mwebwe ngo abakobwa ukarema abakobwa niba bari hano bari hariya hewe amusaga bagiragira ngo babana na kwa pomare barageseye ariko kubera Yesu yitanze ngaba bari hano bababwira ngo yarirekweye tanga ubugingo bwe ku bwacu kugira ngo ubugingo bwacu bukire burokoke umurinzi Naomi kuva mu gihugu cy'u Rwanda tumushimira ariko turacari mu gihugu kibanye cy'u Rwanda atuye kubashikira indirimbo z'abanyarwanda nk'uyu umve yes namwumvire tugiye kubara imigisha y'Imana no guharura imigisha y'Imana kwa mbere kugeza mu kwezi tugezemo uyu munsi habaye corona habaye lockdown n'ibindi nk'ibyo ariko twabonye neza y'Imana sinzi niba hari umuntu turi guhuza kuri icyo kintu mu kwezi kwa mbere aho nabonye neza yawe hanyuma mu kwezi kwa kabiri nabonye neza yawe kwa kane na mu kwezi kwa gatatu yego nabonye neza yawe hanyuma mu kwa kane na mu kwezi kwa kane we aho nyene nabonye neza yawe mu kwa gatanu ho ayi mu kwa gatanu nabonye mu kwezi kwa gatandatu nabonye neza yawe bigeze mu kwa karindwi nabonye neza yawe bigeze mu kwa munani nabonye neza yawe mu kwezi kwa cenda nabonye neza yawe ayi Mana we mu Rwanda nabonye neza yawe mu kwa cumi n'akumwe nabonye neza yawe mu kwa cumi n'abiri mu mwaka wose tubone neza y'Imana no kure ayi nabonye neza yawe Rwanda yitwa Frank ni Frank cyane Frank benshi muramuzi mwaramumenye benshi muzi no kunsumza niwe duhisemo kukuzana ngo turangirizeho kino kigara cy'uno munsi Frank aho yose ubawe ubise byiza uba tukwibukira ko kiriho no waragiye nanyeretse batukwibuka shoyo no munsi duhere kwa Bera wayibonye gute yarama amata abyara amavuta niko babivuga acahinduka amasoro acahinduka amavuta ya amavuta najya amavuta bahevye atagikora wewe amavuta muri make yaramata n'ubuki urumva na amavuta okari amavuta okari n'abatabitahuye batahutse twumve urumva na amavuta ugeretse ko kabiri amavuta ageretse ku yandi ageretse ku yandi urumva ni double mavuta na mavuta abiri
mu kwezi kwa kane tugende kwa Singaye nabivuze. navuze Ni double mavuta. nabonye tuzo ivyo bintu bavyize muri primaire kwezi kwa gatanu nuko tugiye kuri ruhande kwa Parfait kwa kane show y'uno munsi wayakiriye gute canke wayibonye gute wewe Ai, dada we. yewe igihe ikinyarwanda kiruruka arakivuga ati yari iryoshye cyane 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 bimwe ntovuga bimwe ntosigura yo ego abadukurikiranye bakora iki abo bagira abadukurikiranye subscribe bana yego babwire baje kuri channel yacu Eh. bagire kakaboro kuko impande y'akaboro bace bagira gute bace bakubita ko kakanu kameze gutya ni Parfait ngira kazi ni subscribe Biriko biraza. ariko rero sha pera twumvise hagejeje ntitwogaya nk'umunsi uzokwibunduka mu kubita izindi nkoni nka zitatu Urumva ko stage iri kwirakora neza. oya ndikunda gerageza mu bisanzwe wewe ni uri umwigisha wiwe Umwigisha mwiza. uri kurabikora neza ndaguha ka Benz nuko rero Parfait tugushimire ko wabanye natwe muri show y'uno munsi murakoze cyane nizere ko yizokurikira nawe uzoyitaba cyane gose okay muyizokurikira ubemereye iki abari kwaradukurikirana amuizo kurikira ndabemereye yuko nzoza nze kuvuga ako subscribe neza ya taja tuzaja tugotadera tumutware hariya ku ntuze tumukubita ico bita akabenzi urubazo bayakoze reka muri rusange tubashimire mwese kuba mwabanye natwe muri no show y'igice c'11 no munsi nuko reka namwe muri kubadukurikirana nshuti mwabakunzi nabonye tubashimire cyane murabacu tukaba banyu tutabavise ntimwodufita natwe tutaba mutaduvise nitwobafita muri make turafitanye tubashimire ukuntu mwabanye natwe muri kino kiganiro muri show y'uno munsi nawe uraza kutondekera muri comment utubwire ukuntu wayakiriye wahezagiwe n'iki twohindura iki twokongera ko iki twokuramo iki utubwire nyene mu rufaso ni kwa kundi arico kiranga abarundi n'abarundi kazi ariko tubashimire ukuntu mwabanye natwe tuzasubire duhure mu kindi kiganiro bizokurikira kuko ihira cyo no munsi ntano kirangiriye nawe ubutaha bye kwa 12 uyu munezero Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.